Bakozi ba Vinike TV ndabaye mwaramutse canke muri wivanya umuherereye hose ko mazina ni Wanix Felix Ngoma eke kifungo tina bima Douglas Pomusatirizi canke umwami w'impano murabizi ko we are now shobibona hanyuma bahita Kabide ndi kumwe no tuvuga umufiyeme parce que moi je vois que ni umukobwa mwiza cyane gose ariko ndamubona n'umwana ashobora kuba ari umufi ashobora kuba ari umumere nanje ndagaruka tuyage tumaze tumuramutse ko nanje meje kubaramutsa mambo vipi fresh meze neza is it bien urakomeye Jenny fresh barabibona n'abantu ko barabona ko ndi cool umeze neza is neza ariko je nabibwiye amazina we ntibarakumenya izina cyangwa bashobora kuba bakuzi usanga baragibagiye cyangwa umuntu yagize abone kuri Vinike ntarakumenya okay Jeff TV yange TV online Diana la Bronze iko nitwa abanzi baranzi abatakuzi nabo ntibazofana kumenya abatanzi nabo bamenye Diana la Bronze mugire subscribe share na comment ariko uvuze tumugire subscribe kuri Diana la Bronze kuri Diana la Bronze hacaka ibiki hacaka bitera soni hacaka ibiki no hacaka filme hacaka comedy hacaka n'indirimbo uzuririmba yes erega yivuze ikintu rero imbere y'abafana kenshi n'abantu bagihegwa cyane akantu gatoye baririmbira uba cyane ngiye kuba oya abantu gatoya nta vuba baririmbira hip hop twagiye mani cyane mukabyeyi mani uri umuvyeyi yeah of course Diana la Bronze ngo n'umuvyeyi Diana la Bronze uri umuvyeyi yeah urubatse yego ndubatse ubase urukristo mana kendi mama Paula amwana yitwa Paula amazina yose Paula yamigisha okay akajambo kamwe ubwira umugabo wawe kwanza imbere yuko tubandanya ko mbona wamuvye ko ikibondo ciza umugabo wanje yubahe big up son nashadakora kabisa murabona ko nagasemeze fresh ndavyibushe meze neza uti byose ni grace alui byose ni gado kabisa ni watumuga umutagata yego ibintu bimeze fresh guys mwana hatachomba every niba icomba yimushiye muri comment ariko tukiraho nyene uwo bitara Bronze yagaye abantu benshi b'abahungu byaraciye ku mashusho media baravuga ati la Bronze Diana we tuzi yaragaye abantu ba dramati turabizi ko wabagaye ukabatuka bane abantu benshi batandukanye nabo tutamenye ariko bakumva bati urafise umugabo benshi ndazi bagize igishika cyo kumenya uwo mugabo wawe ameze gute yubateye gute ko wagaye benshi okay umugabo wanje ni type muremure munini sha nizo guzanje urazi ko nkunda batipa abagange Tiba niyo mpamvu bamwe babashira kure atara magangi nico gituma wasa na Dramati ko atari gangi Dramati ni mugufi man oya Dramati ni aragereranye si mugufi kandi si muremure akujya nagari go yanje we go yawe ni gangi batipa ababogaje ni bangunda kabisa Dramati pole sana ariko ndakuruke guterura ivyuma urabona nubwo yoterura naburebure yoronka umugabo wanje oya yarafise uburebure simple reka rero tubandanye ikiganiro cyacu Diana la Bronze tukiraho nyene wavuze umukinyi wa film wakinye ikaryohera abantu niyi filme yakinye ikaryohera abantu ako nakinye nyinshi ariko imwe wowe ubwawe wabonye ko yakunzwe Kagamba ni kurukundo na Secret of the Watch Kagamba ni kurukundo na Secret of the Watch mwayikinanye nande kugira baza kugisanga kuri Kabige TV navuze umuntu mwakinanye umuntu akinanye yari nka acteur cyangwa director mwakoranye ico gihe mwari ko murakorana bamwita master bamwita master Diaro niyo mwakoranye niyo yari director yari ndani bagiwe mpetuku umbere acha akora ubungu basigaye akora munoze mu bandanya director waramwibagiye bivuge nubwo bakorana Papa Lamonde Papa Lamonde imana ishimwe Papa Lamonde aragarutse mu Papa Lamonde ubaho uri hose ariko tukiraho nyene Papa Lamonde no wavuze mwakinanye siko Papa Lamonde ni director uwo mwakinanye nawe acteur bamwita Master Diaro na Papa Lamonde ariko tukiraho nyene ayo mazina siko yamenyekanye gose Diana la Bronze twaramufise ku mashusho media hariko hadisirikirize na Joaquin Smith yaje gute mwakinanye film iyi Joaquin Smith mugenzi wanjye ariko mwarakinanye film vuba cyane guys tugiye kubatamwe ibintu by'umwotsi oya reka kubesha abantu ngo tugiye kubatamwe tumaze ngiye kuja ingozi vuba cyane man wowe ingozi ushobora kuje gute kandi Joaquin mufitanye beef Joaquin ntabwo ari beef dufitanye aya ahubwo Joaquin yarambabaje urabona ejo ni misi heze niyo semeni heze
Prophete Steve yaranefonye kubera ko ni mu brother wanje. Prophete Steve ni brother ni brother wanje vya vrai niba nako dusamana sibyo ko gusa yirabura shora ni brother wanje turasa. Okay, bishobora kuba ari uruhendo reka tuvyumvirize. Vya vrai ni brother wanje Prophete Steve urumva. Okay, hanyuma aranefona arambwira ngo sister Chimamanda agiye kumponda kandi ibintu yavuze bya madame wanje. Chimamanda ponda Steve. Chimamanda Moses. Za post twigira kwa tone. Za post ziwe zimwe twabona ku ma Facebook. Amwe Chimamanda ibintu yavuze yambeshe naga ari byo. Ma nimero yiwe mvugane nawe ndamubwira ukuntu ibintu bimeze nafata ibintu uko bitari manake uwamuhaye amakuru yamuhaye amakuru. Ariko rende yamuhaye amakuru Chimamanda. Je sais pas naonze. Ariko vyaravuzwe ko amakuru ari wayatanze. No nagaje nayatanze. Ubwo nako kajya ko kwisigura wisigura ko atari we watanze amakuru uduhe n'umuco. Nagaje natanze amakuru kabisa. Ariko uvuze uko nibihagije tugomba uduhe umuco ubu n'uwayatanze. Ako simva no vuga naye musaza wanje. Nagarije kabisa na bibaho kubera ngo cyuvyumva na. Ariko duhe umuco rero watanze ayo makuru mabi agatuma Prophete Steve yamamara nabi bakamushira ku mashusho media ninde. Uwatanze amakuru mabi bigatuma yamamara ashobora kuba ari nk'umugenzi w'umugore wiwe kaske ko Chimamanda y'amajambo akaravuga yari yegamiye manake ni nkaho yarashigikiye umugore wa Prophete Steve. Ashobora kuba ari umugenzi wa Madame Steve birashika. Sasa amaze kumwita sister Chimamanda ibintu yavuze naga ari byo bambesheye abamuhaye amakuru bamuhaye amakuru nabi. Nirefonera Chimamanda umubwire vema abihagarike ariko kumbe wewe mufitanye ubushuti bikomeye na Chimamanda. Nta bushuti dufitanye. None ukuntu ushobora kumubwira ati a telefone maka wewe abari akumvira murafitanye ubushuti. Ndabonde nimero za Chimamanda ndazibura. Maze kuzibura telefone Joachim ndambwira ati please fasha. Joachim Smith mu Nkinzo TV. Ndamubona ingozi. Ingozi. Fasha ubwiye Chimamanda bijya bintu bifute. Joachim niwe yabwiye Chimamanda bifute. Na mu telefone Joachim ndamwati fasha ubwiye Chimamanda bijya bintu. Paula mama wari karatanga amazimwe irindira ya Chimamanda. Hanyuma Joachim hano yaje kumbabariza ni hamwe. Haku mu telefone Chimamanda arambwa ati we nugira ikibazo mu minota mikeya. Izya post zo gucafuza Prophet iza kuba zafuswe. Chimamanda n'umugenzi wange pfamfe arabifuta. Ndavuga ati sawa. Ndasubiraho kandi kuri Facebook sanga post izafuswa ahubwo commentaire z'abantu bavuga ibishaka zabaye nyinshi. Amalike agumaduga buri mwanya ndababara vero. Ndamwinginga Joachim fasha mubwire ibyo bintu bifute. Chimamanda mwandikira ngakunyishura. Yase kunyishura ndabati sawa na kibazo. Joachim rero arambabaje. Ashaka yabinegrije yanga kugira gute ku byarakubaje wewe. Byarambabaje. Ariko n'umwanya ni umwanya ushusira ko nimbabaje Joachim. Bisa umugenzi wanje ati mbabaje ubwe Chimamanda afite bijya bintu kubikora yarambabaje. Ariko Joachim nimba ko baje kuri ico kintu tumaze tumusabe imbabazi kuri ico kintu kuko umva warababaye umuntu yaba yarasaba imbabazi wo mubwira iki? Si byiza tu yasezenje ko ari bari buze kubifuta nabyo bakoze nge byambabaje. Ariko Joachim tukiraho nyene ashobora kuba atabikoze kubona wari ibintu tamukoreye. Mwarasezeranye mu kine filme ya episode irakinwa ariko ngo ntiyaheze. Ariko acimunyegera nago byari gukunda. Ariko byaravuzwe ko wamunyegera. Tukayipanga vuba usubirwe ndo gukina. Umva ko yagombye kukwihora. Wagiye utana musezeye. Nago nyihora. Umva yanse gutanga ubwo butumwa neza kubona wari filme yiwe wagiye udahejeje ugana utana musezeye. Hose vraiment Joachim twaravugana kabisa nta kibazo cyari gihari. Uri hanze mwaravugana. Ariko yari idoze. Ntawo menya. Tukiraho nyene ni Diana Bronze aheruka hanze umva kugati nkiri hanze se twaravugana na Joachim. Nkunda kwibariza abantu sero no kurunda basanze no kurunda babonye. Situation hanze niyo mu Burundi uyibona gute? Biratandukanye cyane. Heza nihe? Ahubwo hantu hari ibyo kurya biryoshye. Navuze heza. Bisabye okay cyangwa ukunda kujya. Heza aho urumva ko ari hanze nyene. Ariko mu Burundi naho ni harafite. Ariko umuntu ahonka ko nka mama we ngo gwaya mahere. Ariko mu Burundi harafite kundi kuntu ari heza. Iyo giye hanze yagira none kumbuye wanyu. Kumbuye wanyu kumva kumbuye abavyeyi. Mbage Diana warafite umuvyeyi. Yafite abavyeyi. Yitwa gute mama? Mama.
Amwita Tereza. Eh? Amwita Tereza. 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 Ah, Tereza. Wow, very nice. Mimi arafuha sana. Ariko nawe nyene mama ashobora kuba akiri umugeni yari umu artiste kubera ko uri kuraraba. Mama anje ni mustar. Uri kuraraba gatoya guys, bano batanda muzana muri filme. Uzimukirisha filme. Nzomukirisha filme. Filme zo bayitwa gute? Ari filme ko ndategura ndi kumwe na mama. Yitwa gute? Zo biryoshye cyane. Ariko guys, igituma nenda kubadije uri kuraraba mama yavyabanye impano gusa turafise Vinike, turafise Jamari, turafise bane nabande. Uri kuragerageza kubaraba abantu bafise impano zo kuririmba gukina amafilme, kuririmba canke ubundi buntu. Biboneka ko n'abavyeyi peut-être ngira bo bari bafise impano. Ya n'abavyeyi barafise impano. Papa wanje avuza piano. Muri eglise. Mama nawe numuririmbyi nyene mwikora y'abakecuru. Nico y'abakecuru. Yaba mama. Niyo mpamvu namwe muririmba mwese ibintu bimeze neza. Ariko tukiraho nyene ngaruki. Ukubera iki La Bronze yamenyekanye muri filme nyinshi. Tukaba tubona mwe nabona wari karabica bigacika Vinike Queen Vinike ariko ntibakinane filme. Ikibazo kiriye hagati y'abavukana badakina na filme. Vinike arashushe mino misi. Tugiye gukora na filme nawe nyene. Mugiye gukora na filme. Ariko niki kibazo kubera iki mutari bwakora? Namwe twari bwakorane nari ifise indurumva nago byari gukunda. Ariko vuba tugiye kwatsa umuriro. Mwese muravukana. Musangira ku sahani imwe. Igitanda ni kimwe. Murakurikirana. Ariko tugaruke ku mpano rero ya filme. Wewe La Bronze na Queen Vinike nindakina neza. La Bronze ni wambere man. La Bronze aratwika nisije gufana undi muntu. Wiherako. La Bronze arafuta. Kuri arafuta. Usaba abapampe ba Queen n'abafana biwe nimubone nabi. Mugabo La Bronze ni cyamamare man. Je aminiya. La Bronze turi muri filme bacha bakubwira ati cagura umuhungu mwokinana cyangwa umukobwa mwokinana nande. Umuhungu tokinana muri filme y'u Burundi bwose. Nkunda nuzenye. Stone. Stone ndamukunda. Stone aho uri wubahwe. Yubahwe. Umwana mwiza. Fisi ndatwarahuye. Yamfashe neza tu. Nakibaza fisi. Shise kuvuga yagufashe neza, yagufashe neza gute? Oya nago ndishaka ko byinjira mu mizi. Ayi nivyo wanyu mubwe babiri c'est bon. Stone ni umwana mwiza. Kandi umuntu amaze kuba mwiza akora ibintu vyiza. Kandi nani mu ndumva mvuga nabi man. Na vraiment. Nundi muntu ari umwana mwiza. Mutima. Mutima rukomeye. Kanyosha. Ego vraiment. Umwana mwiza. Ariko turabona project ya Mutima muri kumwe, turabona project yabo boss uri kuravuga n'ukuntu uvuga nabana beza. Wayi turabona ama project muri kumwe. Nago dukora bimwe. Banga nka Mutima nago dukora bimwe. Ariko murashobora umukinyi wa comedy n'umukinyi wa filme murashobora gurira mukinyi. Okay. Yoshiko. La Bronze turiko turakora ikiganiro kandi abafana bacu bariko Peti uri kurarira Peti rira kuri micro kugira bumve ko umwana wa La Bronze ari rira kuri micro rira umwana agakunda kurira ntabwo akunda kurira c'est bon none mujya mu gufasha ashaka konka yo guys mwabane abana b'abavyeyi rero yo bari mu kiganiro cyangwa bagirira Muhammad cyangwa amata umugurira kumbona none bantu nkata amata mwana nge namata uze man ibintu bavyipa abarize turamucurangira gitari irahari baramucurangira eske linda zikuvuza gitari hagati yo n'umugabo cyenda zikuvuza gitari zikuvuza gitari n'umugabo arazikuvuza gitari mwese murabizi acoustic wa mbo ishatumye wige gitari niki nuko ndagikunda ndayikunda La Bronze tukiraho nyine umwana akirira kubera ko n'abantu bariko baratwenga ngoma ndakunda harakantu nagucisha hagati bayita chemsha bongo canke chemsha kipindi tukamaza tukacisha akantu ko gutwenga tukoze tubazo tumwe tw'ubwenge niyo mpamvu twita chemsha bongo nashaka kuntandukaniza ibintu umwana n'ikibondo bitandukaniye umwana n'ikibondo no tandukanya umwana n'ugwavumba cyangwa isozingo uruzingo umwana yazingamye oya ivyo none uribaza ukisha ishirije bakubajije umwana ikibaju guys umwana n'ikibondo umwana amatangahe kweri Paulo wari yakiye ikibaju bavaje ko mago muhiberera kimwe ariko nakubajije umwana n'ikibondo bitandukaniye umwana n'ikibondo Jose nicyo kintu. Okay. Uyu ni kibaju. Hanyuma turaho umukobwa n'inkumi bitandukaniye. Umukobwa n'inkumi? Inkumi n'umukobwa ari vierge. Hanyuma umukobwa wose n'abakobwa nabyadanje. Nivyo umva.
umukobwa umuntu wese atarabyara n'umukobwa sibyo ariko inkumi n'umukobwa kiri vierge atarononekara hariho umukobwa inkumi ni ikindi iki iyo bakubwiye umukobwa harimo ijambo gukwa umukobwa nakirenga nzi ku kirundi ariko iyo bakubwiye inkumi harimo gukumakara mu kirundi yes of course bakunzi ba Vinique TV turi kumwe n'umuvyeyi umwana ariko arasaba quelque chose à manger à boire ibintu biba bimeze neza bamuzana amata canke ntayari hafi Diana na Bronze tukiraho nyene ngomba Diana na Bronze vyaravuzwe ko mwigeze kuba mukunda na radio promoter muri kahise kubera ko barabonye ku mashusho media babona amafoto ndetse n'ibiganiro mwakoranye ico cyo kigaruka gute uno mwanya kugarutse muri industry uko benshi bagumanya makenga baranakubura biri gute Mr. Radio n'umugenzi bi simple ariko ntundi nturishura neza n'umugenzi wanje tu ntago twakunda Mr. Radio ntimwakundanye uco tumwe mufitaniye bwari ubwo gukora ama interview gusa ushitwa dufitanye muamenyesha makuru batatu bakora neza mu Burundi ngo Mr. Radio abizamo Mr. Radio papa wa promoter bose abandi bose urabafuse nalandinda mufana sha babiri harabuze umwe wundi na Ozi nabo batatu gusa abasigaye bose urafuse Supreme turi kuri Vinique TV ndi kumwe na Diana na Bronze kuri cameraman turi kumwe na Mama Vinique tuvuze Mama Vinique no CEO wabere ibintu byose mubona biba bica hano canke ibintu biba bikorerwa hano muri Vinique company ibintu biba bimeze neza dufashe microphone murabizi ko je rimwe na rimwe nifata microphone rimwe gake kabaho nubashire bamwe abafana ba Vinique nabo bashe ndetse na Diana na Bronze ndamwubaha mumvuze ko tuganire tunoganze ibintu bigende neza Diana na Bronze tugaruke rero umwaka wose utari muri industry twisigurira ati kubera nari simbanye nari mezuko none umugabo warakwemera kuja muri ibi bintu umugabo wanje yari yakiriye tu nise ko yankunze abizi yankunze abizi abona nyina filme Diana Bronze iki kintu ngo byoshikanye ne ukumva ko menga waje hanze umugabo kandi umufise oya cyana cyane ukora vraiment Diana Bronze abakobwa batatu bari muri industry bagushisha ni bande nabandi twari muri industry ubona ati burasese muri bufashe micro canke buririmbye canke bukinye filme kanoze ni ka aru bagita kamusumeno kajya kabisa karagenda kavuga ngo gafise ibisusu ngokizi gute ndako kari vide ese kamarama kaseba ariko afise hit abana bingidi ariko tuvyemeranye arafise ariko yadusebye man arafise hit kukuruta inde aru afise hit kukurusha aru nchimama ndamuduga iki nchimama ndamuduga ni mpamvu avuze nchimama ndagomba ko kuduza no man je narubatse izina kurutaro man okay aru baramutuka ariko mana we bamutuka ngo yitwa Musumeno indi mana we afisa amazina ariko naco bitwaye bo bahungu umuhungu muri industry ubona kuri ibintu bidashemeye ubona hanura n'indi bahungu haba muri filime mu bamenyesha makuru mu muziki umuntu bitwa Kiriko itabiri zomwica ukuri itabiri zomwica ibintu byisigaye yambaye ariko abandi bakunda kuvuga ngo koresha umwanya Sinye koresha umwanya yawe yarasabye karabaye koresha umwanya yabonye Daniela yikore mariage acajaho arampostinga n'umwana mu bito koresha umwana mubi ariko abandi baramuhayagiza aya vraiment n'umwana mubi ikibi yaba yarakoze kikagushikira niki ivyo yagize je byambabaje Daniela yamupostinze n'umugabo we bakoze mariage yanditse ngo ubuhungu bubi ngo bukunda bakobwa beza bukanajya n'ifoto cyandare ubwiza akoresha umwanya afise ndabubura akoresha umwanya muri bamuvuga ni boga reka ni muremure manu ibyo ndiko ndavuga kuri Daniela koze uramuzi ndamuzi sawa ibyo ndiko ndavuga urabona ikosa yakoze nuzenye Daniela we yarikundi nani koresha umwana nago ari umuntu yocyeza akavuga gute agaponda
kuko urukundo rwo nirurabisura nirurabubwiza kongomani we namurekere kujya nyene ni wa kongomani wa Daniela kujya nyene koresha umwana byihore nabivemo nave mu rukundo rwo ariko koresha umwana bari muri industry bareka batara commentaire neza ko atari ibintu bibi byahatari ahubwo naho wateye kuri commentaire kuri yaro okay nakomeze gusebye nibisa n'amahitamo y'umuntu mani ni Diana la Bronze muri industry ameze neza hagaze neza kanumwanya agiye kuza atuzana filimi zo birimo umuvyeyi wiwe atuzana izindi filimi zitandukanye twumvise ko na mutima comedy bashobora kurondana bagakinana n'uwo bita nani wa muhungu watubwira nindi Stone ya ariko bikiruko murabizi ko rimwe na rimwe je nkunda gucishemo nkaraba umuntu nkamubwira ati reka abafana babumve ico rico la Bronze akunda gufungura iki la Bronze akunda gufungura iki la Bronze rero kinakunda abana ba Dawidi akunda isombe cyane tese bucucu atu sombe nyine la Bronze ubunyene jewe ndagiye cyangwa undi muntu yagiye muri pafu agukatishije passport arayigwaye iri ngaho kandi biridori visa biridori igihugu cyambere utangura gutemberamwe n'iki igihugu cyambere tenga umva ati iki jewe n'igihugu cyambere utangura gutemberamwe ndagwaye passport na visa ndahiga bashi Munda hano bita mu France. Kuna mu France. Ati mu France niho yumva yotangura gutembera ubwa mbere. La Bronze. Aka kantu gatoya umbabarire. Inkoko ivuye mu Rwanda. Sibyo? Irashitse ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Icita magabiri. Ayo magibo yagabura gute? Nayo Burundi canke nayo Rwanda? Igeze ku mupaka. Yari kirava mu Rwanda. Iza ino iwacu mu Burundi. Ariko igeze ku mupaka nyine hagati na hagati icita magi abiri. Ayo magibo yagabura gute kwiyatereye ku mupaka nayo Burundi canke nayo Rwanda umva ku mupaka ku mupaka wa he u Rwanda no Burundi uwiye mupaka witwa gute umupaka u Rwanda mu Burundi ntawuzi niyo ari umupaka wajya mu Cibitoke tuyaterera mu ruho agatwagwa amagaga twagwa nayo Goruzi rero nayo Goruzi bayo Goruzi aha amagi nayo Uruzi none ageze ku mupaka muga ni inkoko yataye ivuye hehe none hakabantu bashwana bapfa magi baterera mu Goruzi ariko cyane bazya ayo magi tuyaho Burundi canke nayo Burundi canke nayo Rwanda batereye mu Goruzi niho sawa nayo Uruzi kuko gabana nawe ntacho wokitse amagi twayahuruzi canke twayari inkoko mwene rega ayo magi nayo inkoko tuyatereye mu Rwanda rega ntituyatera mu Rwanda amagi nayo inkoko abarundi boshavura tuyatereye mu Burundi abanyarwanda boshavura amagi sayi inkoko hakare dutuma abantu bashwana bapfa ubusa terera mu mazi nabirebe Uno musi turi kumwe na Bronze ubona wa mukobwa mugera kumva mu misi heze ku social media abishabe gaceka mu biganiro bitandukanye n'umusi asa n'umuntu yatekereje ariko sebo tumusanze muhira hano dukogwa turi twishi yarare no mu dukogwa n'umuntu fresh gusufise fresh vraiment tuguye ko connotation umeze usa neza umeze neza guys hawo nazavuga ngo umuntu yabyaye ngacha sanabi no nubeshi je mubona mbaye iki wowe Atire commentaire chemba nani umuntu umenya ko nabyaye kandi wako mfise umubebe mutoya nani uko arakwiza de kandi bitazufise umubebe ntibana bimenye ntago bari kubimenya rero nze mugira nimutinye kubyara ni uri kubana bavyare nibavyare kubyara ni byiza witwa umuvyeyi kuko tayi yawe nagihinduka jeta yange ni kwa kundi nyene kandi bangiriye cesarienne bakatacho mbaye nabonye ibintu biri fresh Diana la Bronze atubwiye ko ari mukuzana filme ariko turavye ruvuga rwa rwacari hasi tukuze nk'umuntu w'umustar ko bari kujya ruvuga rwa YouTube ruri hasi kandi tukuze nk'umuntu w'umustar baragwivye irandwa kabiri kandi na bikoga ndashirako kuko ndarukreme no mimi ariko ncibutse nyine kuvyimbuga twarakumvise kuri akabijya ko mu Rwanda akabijya TV yo mu Rwanda kugira rujya gwe gushika mu Rwanda vyari vyagenze gute nakinira film abakobwa bo mu Rwanda n'abakobwa mu Burundi batandukaniye abo batandukaniye ku mico nibihe n'abafite imico myiza basukuntu bimeze umukobwa wo mu Rwanda ikintu cyamubabaje akikubwiriraho ako mu Burundi ikintu cyamubabaje akibuka ku mutima akaceceka marake akagira indero ndundi akihisha nagavugirako aragira ico biti indero ndundi ati indero ndindi ni kumva ikintu gahora nago batwarira ibintu hejuru barabitwara bukibuka imvugo mbabarira amato okay bo barayifise mu Burundi naho mu Rwanda suko ariko rakunda Burundi bwawe cyane Diana Bronze arakunda Burundi bwiwe kandi cyane Diana Bronze ari Burundi busina razinga 18 ashobora kutubwiramo nka 10 cyangwa 12 Rumonge urakunda mu Rumonge niyo yanyuma iherutse kuza ndayikunda kubi kubi
ikintu kiri mu rumonge ukunda niki mukeke vyonyene ufungura umukeke kangahe mu nda ndakunda umukeke cyane cyane kabisa ariko atubwira intara z'u Burundi wavuze rumonge Cibitoke Bujumbura Gitega Uyigi ni nyinshi ni nyinshi urahejije nuko nyene reka kubwiye ni nyinshi aho vyase yo mama yake ntabwo byanse Makamba ariko nakunda Burundi bwacu urumva intara arazize vraiment ça veut dire Makamba urumva ijya kiya kintu geruka kwa mu Makamba abonye nawe kimwe cyo gufira cyambaye gufira ku rugamba kiyo gufira ku rugamba ariko bijya mwemu nayo nkawo nk'umuntu akuze woyicanga commentaire yi nk'umuntu akuze uri kumva iyi action yabaye bigemewe n'akarogi ujya mwana Grace nakosa fist ahubwo bishobora kuba akarogi ujya muhunga aragambiriye gupfa uko umuntu hataragira kapfa nagashobora gupfa ariko ijya macere kiraburi kuravyumva ko cyumva umwana umuhungu yapfuye yafiriye ku rugamba kandi byaravuzwe gusa arabo umustare yapfuye umukobwa asigaye arabo umustare Grace umusanze Grace baramututse cyane ariko nkuba bishitse Grace ugasanga ari mu rukundo na musaza wawe niki kintu hagati we wovuga musaza wange man ukashanga baba bari kumwe na Grace sinukemera ko bakundana wishira ati nubundi havapfa yo havapfa musaza wange namuranye na Grace notora inkoni nimubeshe notora inkoni ariko inyuma ya Grace harundi mukobwa yabonetse yitwa Kirungo haraboneka Grace ibi bintu kubera ko biboneka ku bakobwa kenshi bitaboneka inkuru ntizitaboneka ku bahungu ziboneka ku bakobwa bisigura ko ari mu wa mufise abakobwa Manake abakobwa none nka Kirungo kubera ki bavuze Kirungo bakamusebya bajya abagabo baryamanye nabo ko bo batabavuze ariko na Bibiliya irabivuga ariko oya na Bibiliya irabivuga nta mumara y'umugabo aba none Kirungo yari isambanya rero ni yasambana abantu kweki batabavuze Kirungo ariko bo niba batabavuze wowe washoye kubona yabaye moteri kuri bo yabaye Kirungo nje ndibaza ko urya mugabo bayinze batwara urya mugore nago manake batwara inzererezi wewe ubere ko uriwe na mugabo w'umukozi w'Imana yiyubashe yogira gute botware afise urugo rwiwe rero barinze bamutwara kuko Kirungo ndazi nago yafata bagiye bagabo mu kiziriko ngo abatware nuko bagiye bagabo nibo bamurondera bivugwa ko mwene wanyu Vinike ari nawe asanzwe ari umuyobozi w'ino TV ari umukristo wa cyane asenga muri Libre Methodiste wayi mudasengera hamwe umuntu wese uzi ko umuntu wese azubaza ibyiwe umuntu wese azubaza ibyo yakoze singombwa ariko ikindi kibazo kice kigaruka ntibaza n'abandi bantu bava bibaza kubera ko tubona channel ya Diana Bronze tukabona channel ya Vinike TV mutagize channel imwe ko muvukana mu mukoresha channel imwe kandi mugira ibintu bizima mani ibyo ni bisamana hari Vinike TV akabona la Bronze n'abantu babiri nagari umuntu umwe ariko muvukana mwari kwerekana urukundo rw'ikivukanye bakabikorera hamwe ayavra je ni bisa ingorane zari zituma mutokorana nabihe abandi bantu zibaca basangiye cyane abandi bantu basangira cyane n'umugabo oya bashobora kwisangira atari umugore n'umugabo ngabavukanye Diana Bronze atuyagiye byinshi kandi atuganire byinshi bizima na byiza Diana Bronze akantu kanyuma kagasunika rugi wobwira abakunze ba Vinike TV abakunze ba Diana Bronze ndetse n'abakunze bakunda ibikorwa musanzwe mukora naka abakunzi ba Vinike TV abakunzi ba Diana Bronze cyo tubasaba nuko mugira gutima komeza kudufata mu mugongo muraye ibintu byacu nukuri uzamukoze cyane ariko ngo Diana Bronze arimwe mu bakobwa batukana cyane nga muri industry y'u Burundi oya vrem nago nukana ni mambeshe ariko harundi muntu yanditse commentaire ariko arambwira ati ahubwo uwo mukobwa agarutse yahindutse uko namuziga siko ari ni wabonye interview nakoze muri Loy TV sayimba baziko nihanye bola yego vrem manager uko nkora mbona ukora mama interview wishwe magura wikumagura ntumunsi mbone cyane ko barakoranye na Jane sanzwe ntuje ntekereje oya maze kuba umuvyeyi Imana maze kuba umuvyeyi nahindutse tu cyangwa no kubakora kuri TV ya Mama Vinike wavuze terekano bayi Mama Vinike hafi maze kuba umama Diana Bronze ikintu ntakubajije nari kukubaza ni iki kitambajije ubona nari kukubaza kugira abafana bawe bakimenya ambajije kabisa oye ikintu ari ikintu bana nakubajije ari kubaza iyo mbaza iki nari kukibwira abafana banje niwambaje ko abafana bagenda bakunda byonyene
ndabakunda abanuka abasapotinga bagira bati mwese abaenemy abakunze abapampe bagenzi mwese ndabakunda ariko ntibakunda gwa rukundo ukunda umugabo wawe ibyo ni bisamana hariho kimwe na bibiri hariho bibiri na bitatu hariho bitatu na bine hejuru inko ko hari idendo hejuru y'idendo ndumva hari inka hari ihene hejuru y'ihene n'inka nta muntu ahura mukuru wiwe General Bronze ariko imbere yuko tugena ndibutse gatoya bambwiye uko nyene arakubuzana nakobaje ne wanyishura neza nako ndakobaza ikibazo kimwe cyukuntu wewe namwe nanyu mutari ko muragira timu imwe ariko numva umenga ugombye kugikwepa kubera mutagize timu imwe marake hariho Queen hakabaho na Diane urumva nibisa okay ariko basi mwakora amakorabo menshi byo fasha okay amakorabo tuzakora kandi bikorwa biriko birakorwa biri kuziko vraiment General Bronze na Queen Vinike filme yabo twitege gute impindukizo zana niyihe izo bayitwa gute filme yacu tuzokina filme yitwa Iratabara sinibuka ivyo Queen yambwiye ko nibaze ko Iratabara film ariko filme imaze kuvugwa kenshi kuri Vinike TV ntiturayibona canke nawe yirimo nawe ndayirimo mu actrice bazokeno rimo namona na Vinike nyene ni benshi Iratabara film kuri Vinike TV izo zana impinduka kuri zo muri Diana Bronze chacha mama muzi wa mukobwa muzi yishima nako yavuze yaratekereje abantu bimana wa mukobwa muzi yishima nako wa mama embe ubutukwita umukobwa cyangwa umumama ubundi umumama yiyubashe kandi cyane Diana Bronze barakunda kuvuga ko abamama bage muri industry bacha babiheba uzo hava biheba oya nkunze biheba umugabo wanje arabizi kandi arafasha bre aragufasha imitahe ikora ni wewe ni watanga ego niwe ni watanga imitahe yose cyane hakaronja gusaba imitahe aba diaspora arahari Diana Bronze mu gukora ntigera akoresha imitahe y'aba diaspora ariko aba artiste nka batatuze bakoresha imitahe y'aba diaspora ni bande imitahe y'aba diaspora Alvin Smith baramuhindutse umva nange sinokoresha imitahe ngo yakoresha y'aba diaspora babakobwa wundi bahindutse ninde cyangwa bagikorana benshi bakoresha ba diaspora sorry baranefonye finaliza reka tubasezere tubabwira ko tubakunda cyane gose kuri Vinike TV nari kumwe na Diana La Blonde mwari kumwe na Kapide inyuma ya kamera bari kumwe nani inyuma ya kamera hari umustar akomeye cyane Mama Vinike ciao turakunda